kumuhora ivyumviro, kumuhora yuko yavuze ivyo udakunda. Ivyo bikorwa n'intwaro z'igikenye, intwaro z'umukazo. Rero tubona yuko umumenyeshamakuru Florian Irangabiye ariko ahogwa ubusa, yatezwa kurekurwa ata kindi ciriwe kirasabwa, kuko icaha bamwagiriza ni icaha atashobora gukora nk'umurundi ari hagati mu gihugu, kandi ari mu bikorwa bijanye n'imibano, bijanye n'umuryango wiwe. Ata kindi gikorwa na kimwe gihungabanya igihugu yariko arakora canke yigeze akora. Bisigura yuko bamufunze batisunze amategeko, ari naho dusaba yuko yorekurwa, kuko ivyo bariko barakora bicafuza ishusho y'igihugu, bituma abarundi bahunze igihugu bibagora ingene bizera yuko batashe batomererwa nabi, biguma bicafuza ubutegetsi buhari bufungira abamenyesha amakuru ubusa, bufungira abarundi bavuze ivyo badakunda. Ivyo navyo bikaba bitandukanye n'imvugo y'umukuru w'igihugu yo gusaba ko abarundi botaha. Tukabona yuko ahubwo imvugo n'ibikorwa ari ibintu bihushanye cane, tugasaba yuko amakungu yogumiza ijisho ku Burundi, cane agafasha yuko abantu bose bariko bafungirwa ubusa n'ubwo butegetsi bashobora kurekurwa atabirinze gusabwa bindi.